ariko tukamwima ikibanza mu mitima yacu. None uyu munsi tutariko tugendera mu byiza, turiko turasiragoringa, mwumva atari twebwe twinaniwe? Mwumva ari Imana yananiwe? Imana siyo yananiwe, ariko nitwe twayinanije. Imana idutabare, Imana igutabare nanjye ntabare. Imana y'umugambi wayo ni mwiza kuri twebwe twese. N'ubu ndasubiye kukivuga. Bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana, nkuninahaza, nkuririmbira ishimwe kuko urabikwiriye. Uri umuvyeyi mwiza dukunda, kandi nkagushimira ko iminsi yose wewe wibera mu mashimwe y'abana bawe. Iyo abana bawe basenga, ubatega ugutwi ukabumva ukanezerwa, kuko ngo amasengesho y'umugororotsi ni nk'umubavu mwiza ukumotera neza mu mazuru yawe. Reka rero mukunzi mwiza, n'ubu nyemerere isengesho ngusengera nryumve, rigushikire Mwami Imana. Ari umubavu mwiza kuko uri umuvyeyi wacu kandi udukunda. None ndakwinginze unyemerere umpezagire umuntu wese azokumva iri jambo ry'Imana, kugira ashira ubwoba, amenye kuri kumwe nawe atana kimwe kidashoboka. Ko ni jambo ry'Imana riravuga ngo bidashobokera umwana w'umuntu bishobokera Imana. Rero umuvyeyi mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ikidagushobokera wewe ku Mana kirashoboka. Haleluya. Imbere y'Imana nta kintu kidakunda, kuko nta kintu na kimwe gishobora kuzibira Imana, nta na kimwe. Satani ntiyozibira Imana, abagizi ba nabi ntibozibira Imana. Rero igombye kuguhezagirira guhezagira. Haleluya. Reka turabe dusome ijambo ry'Imana ruri muri Yohana. Turasoma igice ca 21, dusome umurongo wa 4 dushikane ku murongo wa 6. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa biwe ntibamumenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati, bana, hari ikintu cyo kurya mufise? Bati oya. Arababwira ati, nimuterere urusengi iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko bararuterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari isinzi. Amen. Iyi nkuru ni inkuru y'abigishwa ba Yesu, intumwa ziwe. Babonye ko Yesu apfuye, baravuga bati nta kundi turabivuyemwo, turisubiriye mu mwuga wacu. Petero aravuga ati je kuroba ndabizi. Hanyuma baramukurikira. Ariko Mana, iri jambo risuye kunyereka neza ikintu cyose Imana itarimo gishobora kukubera umve ibuye, kigishobora kukubera umve Mana we, ugakora ariko ukabona atakintu na kimwe uronka. Kubera iki? Kubera Imana itarimo, mutari kumwe nayo. Urumva aba bantu Imana ntiyabashaka kuroba, Imana yabashaka gukorera Imana. Yashaka ko bajya mu gikorwa cy'Imana. Kubona Yesu murazi ko yari yasize ababwiye ati mwege mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa banje. Ariko bagira iki? Baja kwironderera ibitunguye umubiri, bimwe twese bituraje ishinga uyu munsi dushaka gukora n'ibidakorwa kugira tubironke. Niyo baroye ngo bararoba ijoro ryose ntibabona ikintu na kimwe. Murumva baratamye. Urazi kurara wicaye ntihagire ikintu uronka, cyangwa urazi kubona uri kuradandaza cyangwa uri kurakora igikorwa cyari cyo cyose ukabona nta resultat ni muronka. Murazi ngene bibabaza. N'aba bantu bari bababaye, bari barushe, batagira n'icyo batwara muhira,
batagira n'icyo bafungura. Haleluya, haleluya. Ariko Yesu Kristo, kuko atakintu na kimwe kitamwumvira, ngo araza guhagarara ku musenyi ku nkombe arabaza ati bane, ati mbega hari icyo mufise mufungura? Bati nukuri twabuze, ijoro ryose twarobye twabuze ikintu na kimwe. Kandi murumva ko hari ku murango. Yesu acarababwira tumva, terera urwo rusenga rwanyu iburyo. Mbega urazi ko ibintu bishobora kukwihisha kubera Imana itari kumwe nawe? Imana ikabinyegeza, ikabinyegeza. Aha abandi bagenda bagakora bakunguka bagatera imbere, wowe ukagenda ukamenga umva ni kwibuye, ni mu bugaragwa bw'igitangaza. Ariko ubundi kuko ari kibanza ciwe kijya kandi ariko akorera mu muhamagaro wiwe, ugatangara n'umugisha ariko araronkeraho we waburiye. Kubera iki? Kubera Imana itakwishimiye muri ico kibanza. Ngo Yesu arababwira ati terera. Ngira ngo baravuze ati mbega uyu muntu arasaze. Kuri iri zuba twabuze amafi mwijoro turayaronka ku murango. Ariko barubaha ngo baraterera urusenga. Ngo amafi yose yarumvise ijwi rya Yesu yikomandiriza hamwe, aruzura mu rusenga rwabo. Ngo zari nyinshi ku buryo batashoboye no kuziterura. Haleluya. Ngo bacaba ngaha hepfo usomye ku murongo w'indwi, ngo wa mwigisha Yesu yakunda abwira Petero ati n'umwami Yesu. Wavyumvise? Uruhumye ruva ku maso yiwe, aramenya ati ibi nta wundi muntu ashobora kubikora. Haleluya. Ati ikintu nta wundi muntu umwe ashaka kugikora atari umwami Yesu, kuko bari babonye ko ari igitangaza gikoretse. Nawe hari ibintu ushobora kubona mu buzima bwawe by'ukuri ntukekeranye ko ari Imana ibikoze. Hari ibintu ubona ko umuntu ashobora kuronka atamerita, bitakunda. Aba bantu byari gukunda ko baroba amafi, ariko kubera itegeko ry'umwami, haleluya, amafi aribwiriza araza. Naraga abantu b'Imana, ni gute uyu muntu tumunegrije? Ni gute uyu muntu tumwizera tutamwizera? Ni gute tumushira inyuma y'ibikorwa dukora? Ni gute tumushira inyuma y'ubugingo bwacu ngo nta burongore? Ari wafise ijambo rya nyuma ku kintu icyo ari cyo cyose, ariko tukamwima ikibanza mu mitima yacu. None uyu munsi tutariko tugendera mu byiza, turiko turasiragoringa, mwumva atari twebwe twinaniwe? Mwumva ari Imana yananiwe? Imana siyo yananiwe, ariko nitwe twayinanije. Imana idutabare, Imana igutabare nanjye ntabare. Imana y'umugambi wayo ni mwiza kuri twebwe twese. N'ubu ndasubiye kukivuga, nta muntu n'umwe Imana yaremye itamuremanye n'umugisha wo kumutunga. Nta n'umwe abaho. Niwa mutora uzombwire tubiganireko. Mugabo benshi ntidushaka kurongorwa nawe, dushaka kumva ijwi ryiwe, dushaka guca mu nzira agomba ko ducamwo, dushaka kwicira mu zacu, kandi yiciye mu yawe ntishika, yawe ntishika, canke iravunana, irimo ubunyerere, irimo ibibazo. Ariko iy'Imana iroroha. Aba bantu baramenya ati n'umwami Yesu akoze ibi. Haleluya. Barabimenya. Rero nawe muntu w'Imana, icyo ndagusabira nanjye nisabira, reka turongorwe nawe, kuko niho ibanga ryugariye, niho ibanga ryugariye, niho byose byugariye. Amakuba yose turimwo nuko twamushize ku ruhande.
twamushize ku ruhande, natwe turarushe, natwe turababaye, nta kigenda, ariko arategereje ko tugaruka kuri we, kuko ni musigwa musangwa. We ntahindura ikibanza, ntahindura n'intumbero, ntahindura n'iyerekwa ryiwe. Principe ziwe ziraho, tuzigenderamwo, tutazigendeyemwo araturindira. Kujya kumwana w'icangazi yisubiye akavuga ati no, ubu buzima ni bwo sibwo, ndafise kugusubira kwa data nkagira ubuzima bumeze neza. Ntiyaziga ko azosubira kuba umwana, ariko umuvyeyi ntashobora kwanka umwana ngo nuko yaciye mu bintu bitameze neza. Wigaruye umuvyeyi arakwakira, n'Imana wigaruye ntireka kukwakira. Imana n'umutunzi w'imbabazi, witeba kuraka kihutira kugira neza, ugarutsira kugirira neza. Rero umuntu w'Imana nahawe nanje duhisemwo iki? Uhisemwo mu ruhura ruha, ariko uhisemwo ko akwikorerera ibyawe kandi akagucira inzira nziza, we yama yiteguye. Ndakwifurije rero wewe muntu w'Imana uzokumvira ijambo, uzusubire wishire ku munzani urabe ati none ubu buzima iyi nzira ndimo niyo. Mbega Imana turi kubega harya abantu b'Imana, umuntu wese ari kumwe n'Imana aravyumva, n'utari kumwe nawe aravyumva. Burya umucamanza akomeye gusumba abandi bose n'umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu ntumubesha. Imana yoyo urumva yoyo ibona hose, nta kintu na kimwe itazi. Nibyo utarakora wiyumviriye gusa Imana yo iba yabimenye. Rero Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Mana y'amahoro, uhimbazwe kandi ushimagizwe. Uri gitangaza mwami, kandi dukorera birawe dutangaza iminsi yose. Nyemerera umanure imvura y'umugisha wawe ku bantu bose bazokumvira ijambo. Mwami Imana bamenye ko atamuntu n'umutera umugongo, uja kugana wese umugirira neza. Kandi wewe bamenye ko atakintu na kimwe kikunanira, nibisa n'ibyananiranye imbere y'umwana w'umuntu, imbere yawe biroroshe, nta na kimwe udashoboye. Nta ngwara utokiza, nta bukene utomara umuntu. Mwami Imana nta muruhu utoruhura umuntu, byose urabishoboye. Rero ndagushimiye mukunzi mwiza, kwiri jambo rizogira ubushobozi bwo guhora no gukiza imitima myinshi. Hama icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.